Yezu Kristu ni umwami w'isi yose, le roi de l'univers. Ubwami bwa Yezu Kristu, ubwami busuku, la royauté servante. Abami bo ngaha kw'isi barondera inyungu zabo. Yezu Kristu ni umwami arondera inyungu z'abandi, arondera ko abandi bakira. Umwami mu bisanzwe wo ngaha kw'isi arondera gutunga, kubahwa n'ibindi n'ibindi. Nizeye ko muri benshi duteramanye, ndabifuje no kuja kuroranirwa umwanya wose tumarana mu ijambo rya Jambo. La vérité, c'est l'adéquation du concept et de la réalité. None rero umwana akubaje ati mbega Imana no yibona gute, uramubwiye ati Imana uradatangura yibone mu byo yaremye, na cyane cyane mu muntu, na cyane cyane mu byo tubona twese bidutunze n'ibyo byose biduhimbara byaremwe n'Imana. Kumve yuko ubwami bwa Yezu Kristu kubemera yuko naho ku isi womengo ntibuboneka, ariko n'ubwami bw'intava, ubwami bw'imyaka yose, kandi ubwami kuri bose, kuko ngaha ku isi umuntu ashobora gutwara agatwarana n'abavyumva n'abamuyoboka, canke abafise ivyo bafise akaba ari batwara, canke akamera yuko atwaza abandi igiti maze agaheza akabatwara muri ubwo buryo.